Wilson, merci kwibutsa yuko abantu nka Nadine Nibigira bari abantu, je pense l'année passée yari yafatanye na Minani Jean, bariko bavuga ngo bafate igihugu, Nadine Nibigira abe vice présidente, Minani Jean abe président, baragira. Écoute, umuntu wese afise uruhusha rwiwe rwo kugerageza gushika ku vyo yipfuza. Y a pas de souci mana yanje, ahubwo umurundi ni woba ambitieux pourvu ko badutahana. Ariko kuca utangura imigambi yawe peut-être itariko iramarsha, ukaca utangura kuza uratuka abantu, agenda atuka Maggie Maison Shalom haciye hose, atuka ba Focode, avuga ngo Focode ngo naba ntuze ngo bitwa gute, ngo ni FNL, ngo ni Gwasa, ngo naka nawe ngo Maggie Maison Shalom. Non, non, écoute, Nadine numva nomubwira nti tu as essayé, ça n'a pas marché. C'est tout. Go on with life. Reka kurya imihari, reka guta imihari ku bandi bantu. Ijya groupe y'abasenya mwiza kujya kuntu mwakunda kubabona bashushe baguma bavuga ibintu by'amoko bari show, bari bafise ngo rebellion, kumbe babeshwe na CNDD-FDD. Bari babeshwe n'ujya Rabine, ijya groupe ya Rabine mwarabibonye mwese, mwarabibonye ku ma Facebook bavyandika. Umuntu yariko araba, donc leur agent traitant yari umuntu yitwa Alexis Hajayandi, umukoloneli wo mu gisirikare c'u Burundi. Yariko ababesha ngo nibagire rebellion hanze, ngo binjire, ngo ari yindi rebellion ngo nini ya cane ngo ibarindiriye mu Burundi, ngo bazoce bakura abadede. Barabeshwe. Mugabo aho ubona dede ari abana babi, bababeshe bababwira ati muce mutuka ba Focode, mutuke ba Maggie Maison Shalom, mutuke bose bajya abantu mubamanure mubayo. Asha nabo mu kudutuka mana yanje. Anyway, dufate ko bari ku kazi, peut-être bespera yuko nibadutuka Reynolds, oui. ntagomba gutwara ijambo abandi kubera ari abantu bakwiye kuvuga. Sinza gutanga amasokre menshi, ariko ifoko abarundi bamenya bati iyo naka ariko aratuka naka afise impamvu, ariko izo mpamvu ziwe by'ukuri none ko atari jewe canke wewe uba wamwiciye umugambi wiwe wo kuja gutwara igihugu. Kuko Oya, ivyeme ko gusubiramo eh ikintu où je suis ferme. Hariho umuntu sinzi ko arizi ku nama canke amazina yabo ntayo mfata mu mutwe kubera ntibanarinda no kuvuga amazina yabo précis. Je narababwiye clairement, Maggie Maison Shalom, Mbonima, Muhozi, Pacifique, n'abandi n'abantu bitanze kugira bahagararire agateka kacu. Abantu bitanze, Mbonimpa baramwica ntiyapfa, Maggie abana yareze nabo yafashije barazwi, umukunda utamukunda birakuraba. Pacifique ntiyigera arekura kuri ndondeza kugira abantu ntibibagirane, kugira ntibatore umuntu ngo bamuzimanganye, ngo umuntu amwibagire, aragaruka akavuga aho bamutwariye n'ibindi. Muhozi murazi akazi yakoze kuva imyaka yose, kuba turi abana batoya naho ari mu muryango wanje, même si c'est mon oncle, bajya abantu biha kubatuka. Ndabisubiremo, la fois passée bavuze d'ailleurs, nibaza ko ari ku nama yavuze muri groupe, muri space y'abanyamurenge, ngo navuze ngo abatari Red Tabara ngo nibo tuzokubita. Je sindi Red Tabara, sindimo. Ariko abantu biha gutuka bajya n'abavyeyi, n'abavyeyi b'abana benshi, n'abavyeyi bakijije abantu benshi, Mbonimpa, ba Pacifique n'abandi. Ibintu byabaye ntitwona bivuga ubu kubera vyogira abo bitana. Ukiza umuntu, utorokesha umuntu, ujabukana umuntu, etc. Bamenye yuko tuzokwihurira. Ntibasubire kuvuga ngo navuze ngo utari Red Tabara ngo niwe tuzokurikirana abo bantu bihaye kudutukira abavyeyi. Bamenye ko agateka k'abarundi kari important. Ibi bintu rero hariho aba militants des droits de l'homme bambaye cravate na costume. Hari n'abandi militants des droits de l'homme batambaye cravate. Je ndimo. Abo bantu bazamenye ingene bazokwiruka. Ninga kujya kwa bambaye haga bavuga ibintu indegera hariya umunsi yahageze nabo ntibazoshobora kwiruka.
donc jewe ndabivuga clairement, nta blague jewe nirirwa ndiko ndatambuka mw'ishamba pour faire mon travail, mais parce que c'est des questions de droits humains, de dignité humaine. Que ce soit au Burundi, que ce soit au Congo, que ce soit au Rwanda, que ce soit dans tous les pays, c'est une question de dignité. Kugira abantu bareke kubaho nk'imihimbiri, nk'imbwa, utagira igitoro, utagira umunyu, utagira isabuni, utagifise ikintu na kimwe, abandi nabo banywa champagne. So it's about the human being. Bariya bantu rero bihaye gutukana, bakagira ngo space zabahaye urubanza, ikibuga, babimenye. Hazogera aho batwirukako canke tubirukako, mugabo hazogera. Bareke gukinisha abavyeyi bacu, bareke gutukana, bareke gutuka ababavyaye n'ababareze. Basonera abantu ko twe jewe na Neva sinamutuka. Neva ivyo avuga aravyivugira, aravyikorera, amahera atwara arayatwara, nawe sindanamutuka. Nawe ndamusonera, ni umuvyeyi afise abana. So please, uzosubira jewe kumvuga, ça va, moi je peux me débrouiller, tuzokwihurira. Ntimudutukire abavyeyi. Nagomba kubivuga bikaca bija kuri ivyo bavuze kuri reyo umuntu yaduka, atazi iyo tuva, atazi abo turi. Akavuga ngo rede niyaza ngo ugomba ngo bazomufata. Araza mufate turabe. Canke ntibazofatwa. So abantu nibitonde, they don't know what the struggle is about in the region. Abarundi nibareke bave muri ivyo bintu vy'amazuru. M23 ntabwo ari amazuru, c'est une révolution. Iyo ugiye muri formation uvayo uri uwundi muntu, ugenda uri umuhunde, ugenda uri umunande, ugenda uri umushi, ugenda uri umuhavu, ugenda uri umutusi, ugenda uri umuhutu, ukavayo uri mu M23. Ni ubundi bwoko. Nta muntu ushobora guhohotera ku cari cyangwa uko yavutse. Les préceptes, il y en a 3: sécurité, développement na arrêter la discrimination ethnique. Nivyo bintu bitatu bigisha, je nkurikirana nabo bakabivuga aho bagiye hose, iyo babohoye akarere bigisha abantu ivyo bintu. So abarundi nabo nibaca ubwenge, uyu muntu yagututse, reye ndabivuge clairement, ntabwo akurikiza ivyo M23 ikora. Uko je mpora ngenda afande Sabimana niwe yahora ari G5 ariwe yigisha, ubu hari uwundi mushasha twari kumwe hariya muri Sange, bigisha development, sécurité, développement hamwe no guhagarika ivanguramoko. Umuntu yita M23 aza gute kuri Twitter kwigisha ivanguramoko mu Barundi bahunze bajyanse mu Burundi? Ko twahunze ubwoko bwose, hari n'abadede banse ivanguramoko baba mu buhunzi hamwe natwe, donc ntidushobora gucrea mouvement canke kwibohora twebwe nyene dusubiye mu by'ubwoko. Abo bantu bitwaza Rwasa, bitwaza nde Rwasa azokwishura ivyo yakoze, yabaye mu Gatumba birazwi, n'iki azokwishura hageze. Mugabo twebwe tubwiza kwiyubaka mu mutwe d'abord, abantu bakumva yuko hariyo abantu bazize ubusa kandi benshi bo mu bwoko bwose bagomba yuko Uburundi busubira kuba Uburundi en fait. Nico nagomba kuvuga yuko je naje muri iyi space kubera biriya bintu bya mugabo yavuze. Yaramvuze ko mugabo yavuze nk'umwana kubera ntanzi niba nkeneye araza umusanga cyangwa nije zo musanga yari mugabo rero ntusubire kugira ubwoba, kandi ifo yuko abantu bose bumva yuko tugomba kwiyubaka.
hariho abantu binjiwe na CNDD bahembwa kugira bateranye abarundi. Jewe barabinkoreye bavuga ngo Ndire Tabara. Je ne suis pas dedans, je ne serai pas dedans et je n'ai jamais été dedans. Et je le répète 10 fois. Ndire Tabara bayikoresha pour accuser le Rwanda. Donc pour accuser, dire que le Rwanda tue des Tutsis au Congo. C'est un slogan. C'est un slogan qui a été inventé pour des raisons politiques en fait. Iyo uravye no mu raporo barabivanga mugabo sivyo. So, I wanted to say, Ray, nta kibazo mugabo uyo muntu ya capture d'écran canke ya son washizeko mbere, uriya muntu abivuga nawe niyicunge. Ndazi so wawe yari umusirikare, yari droit, c'était un intellectuel de haut vol. Abantu ntibashobora kuza ngo badutukire abavyeyi batazi niyo tuva, ngo hanyuma ngo badutere ubwoba ngo niyaza azofatwa, uzofatwa uzomufata umukubiye wewe. Canke nagire manda canke tuyirukeko. Mugabo ça va pas marcher comme ça. Donc ma menace ariho c'est Bujumbura qui paye pour ça. Moi je le sais. Hariho abantu bishurwa na Bujumbura kugira batake abantu bamwe bamwe. Anyway, murakoze. Merci Teddy. Barya abantu bahembwa na Bujumbura, umwe muri bo ahembwa kuva kera, kuva za 2007, naramugizeko enquête, j'ai publié les résultats de mes enquêtes ici sur Twitter. Si jeje nyene Murundi namugizeko enquête, nibwe Jerry, akorera CNDD-FDD kuva kera cane. Abakoranye nawe ngaha mu maspace barazwi, ni baziri ku nama, ari we Nkunzimana Félicité, ni ba Senyamwiza, ijya crew yose. Nico mwanamenya bariko baragerageza gucreya une vraie fausse rébellion, ijya yo kwa Rabine, bijya vyo kwa Alexis Hajayandi, vyabaye nk'ivyapfuye. Ndaza kubaha yandi ma info selon que vous allez poser les questions. Reka mpijambo umuntu yitwa Ntare Busage, nimba ntihenze, ni Willy Nshuti, niwe atwara M23 muri diaspora. Karibu karibu. Ego rero ndakuramukije n'abandi bose twahuriye kuri uru rubuga rwa uno munsi. Bon, jewe c'est pour te soutenir no kukwankuraja kuko jewe naje kuri space ya mbere numvirije ari iwawe, sinukumengo c'était en 2024-23. Ntihenze Ntare Busage, nturi Willy Nshuti? Oya, Ah, okay. Yari yambwiye ngo yasavye ijambo ariko finalement non, sindamubona. c'est pas Okay. moi. Karibu, shikana ijambo. Ouais. Fatiye nyene kuri wewe sinzi ko wibuka igihe muri barya abantu nyene hari umuntu yari yakuvuze ko yapostinze n'ifoto yavuze ibintu vy'amacakubiri. Après je ndibuka nindondeza yariko yereka abantu ko ushobora gusinyara umuntu yagoze ikintu kitajanye n'amategeko. Après hari umugabo wundi nyene w'umupapa w'umurundi nawe kirya gihe yari abirimwo yitwa Yitwa Spiderman. je ndibuka nabibonye iwawe ariko baza bavuga ngo ni Rinodi yariko yereka abantu ngene basinyara umuntu. Bon, soit je barya abantu nari naraguye mu kagwi kabo kurumva baza bavuga ivy'amacakubiri n'iki crime yabaye. Je ndi umuresikape wa 93 96 umva iyo myaka yose, kandi je nari ndafise inyota yo kumenya ukuri. Gusa sindogreta kuba narabumvirije canke iki, ariko ikintu ndogreta n'ukuntu nabubaha, nabumviriza nk'abantu bakuze bazi ukuri baba intellectuel. Ncijijemwo gato nabonye Wilsari ngaho muri mwe agira vy'abapfukure, yarize gushiramwo ikintu harimwo hari izina ariko riranjana, umuntu yari muri space ya Nerinat, muri barya umugabo yitwa Maxime. Maxime. voilà, merci Maxime. Ouais, ico gihe ari Maxime nyene. Oui, bon, rero tumaze kubona nk'umuntu je nubashe nk'umu intellectuel, nk'umuntu akuze, umuntu aciye ubwenge, ukabona yagiye muri rya space bo kuyijamwo n'ibisanzwe ariko akagenda yikuruba kurya. Hari umuntu numvise wundi intervenye avuga ko urya muntu ari umugenzi wa Elon Musk kubera ko ashobora kugendera muri Tesla.
kubera umenga agendera muri Tesla. Tesla ni imodoka bon uretse ko ari ntuzeye electrique full electrique nazo ni nyinshi ni imodoka nk'izindi ushobora kugenda ugatora ku credit. Rero nshatse kuvuga ivyo kugira twihe image y'abo bantu en fait reflexion z'iwabo. Nimba je no munsi nguze imodoka ya Tesla uyimbonye mukambona mbi ndaguciriyemo aka kantu oui, narakibagira ibaza umuntu agenda kunamira Neri Nati voilà. imbere ya ministre uko vyogenda. Niyo mpamvu mvuze ati je ico ndogreta siko nabumvije ndogreta ukuntu nabubashe nk'abantu bakuru muri ya ndero y'iwacu bakuze umuntu wese akuze uramwubaha ko yoba ari kose 2 baba intellectuel 3 nibaza ko bashobora kunyungura ikintu kucayi muri kiriya. Rero no munsi nka kubahuka Rina dicaye kugira iki ubumvirije irya mbere sawa ariko umaze kubumviriza gatatu vraiment n'abantu batoduca intege sauf que hari abantu bakigendera ku ma emotion menshi ko naje vraiment ava narabumviriza nkabakwirikira space nyinshi ahantu hariya kandi warumva nyine ko ari abantu bafise raisonnement bafise ibintu bipanze iyo udagiye kukaka kote k'ubwoko cane ubone ko harimo amacakubiri. Rero uno munsi hari umuntu abumviriza atabandi bantu yumviriza ubashobora kumugira ashobora kumuzimiza cyangwa kugira iki ariko vraiment nibaza ari nada ahubwo co no musaba ko nawe nyine urabona yarapunguje ama space bwa mbere yaratwanima au moins une fois la semaine abona uko wogira inguvu ivyo nyine ahubwo bigatuma ari byo biba force yawe. Murakoze joro ryiza. Ego ntare ego en fait jewe ahubwo ico nogira ubu nosaba ikigongo abantu kubona narahagaritse je nari nahagaritse kuko navuga nti la relève est assurée. Ba Fokode baje abandi bose bariko baragira ama space kera baravuga bati none abo bantu bavuga ko bagwana bari hehe bo tubona Redeta baritanguye kuziragira ama space mbona abantu benshi vraiment baravyijukiye. Et je me suis dit bon reka niruke mu vya trading kuko après tout amahera burya c'est important hama nzoza ndaza guparticipa ba Wilson bariko baragira ama space nyene nibiki sinari nzi yuko umuntu amaze 3 mois canke 2 mois atari hari baca baja kwinventa ama histoire ngo yadutinya ngo yahunze ewe ndaha en tout cas nzohora niyasura au moins une fois par semaine donc umwaka urimo 52 semaines en tout cas imbere yuko umwaka uhera urumva les 4 premières semaines za janvier zaheze n'iza février ubwo ndasigaje zindi 48. Reka rero umuntu yikonsantre kuri ivyo kuri izo zisigaye yego nuko merci kuri encouragement. Reka duhave duha ijambo Landry mon co-host karibu Landry. Yes rero ni sawa uranyumva? Yego ndakumva neza karibu. Yego urakoze cyane ndagushimiye ko kumaye akanya nkaca ndamutsa n'abandi bose bari ngaha kandi nshima nuko wateguye ino kiganiro benshi uravyumva bari bagukumbuye waheruka kera urumva bagize neza kugaruka. Icambere je ntanguye gushima ni titre wahaye kino kiganiro umurundi ugutsinda ubwoba no kwikura agasuzuguro nico ahanini je nza gushimiye kirako ntarenze kugaruka ku vyavuzwe imbere nibaza ko vyari bikwiye ku bantu basamaza canke batera desordre nazizana ngaha ku mirongo ku mbuga. Jewe ico nashaka kuvuga ni nk'ibintu bitatu bikuru nuko mu bisanzwe ubwoba bukoreshwa nk'ikigwanisho. Ubwoba ikoresha nk'ikigwanisho mu ahantu hari intwaro nk'izi wacu dans tous les régimes fascistes autoritaires dictatoriales tout ça kuko ataco izo ntwaro ziba zifise zishikiriza baza kwitwaza iterabwoba kugira ngo abantu bagende muri ibi bitabo ngo kujugumira bame bafise ubwoba muri bo
mu mitima ntihagire uwuvuga, ntihagire uwubahuka, ntihagire uwuduza urutoki. Ni bimwe nyene bavuga ngo ryogora duhure murabizi. Rero bikaza bituma abantu bagenda muri mu mitima yabo, mu mitwe yabo, ugasanga barazingamitswe n'ubwoba. Ugasanga société iri sous l'emprise de la peur et de la propagande, kuko birajana. Burya peur na propagande ni ibintu bigenda bimeze ni ibintu bivukana. Sont les deux piles d'une même pièce. Ugasanga vyubakiye mu gutuma abantu bama en permanence bari mu kujugumira, bari mu gutinya, kugira ngo ntihazogire n'umwe ashobora kuduza umutwe avuge, aromete en cause, akritike, agire ivyo. Urashobora kubaza ati ubivuze kubera iki? Ni ukubera ugiye kuraba neza nk'ivyo tubona. Reka tuvuge société burundaise, turashobora kuyitanda gatoyi mu karere, mugabo reka tubanze tuvuge ivyo nazo ko turiko tuvuga vy'abarundi cane cane. Urasanga uno munsi ikikwereka yuko une société canke igihugu kiba sous l'emprise de la peur, nuko chaque fois que habaye une critique, la critique est assimilée à la trahison. Muramaze kumva ibintu bavuga ngo aba inyanka Burundi n'ibindi vyitwa gutyo. Nta muntu ashobora kwanka igihugu ciwe, nta muntu ashobora kuba ari contre sa propre nation, sa propre patrie. Mugabo nuko le leadership idafise la capacité ikwiye yo kugira nte, yo gusupporta la critique. Face à la critique, ko ataco baba bafise bavuga gute, bakoresha comme réplique, baca bavuga ngo ni inyanka Burundi canke n'abagwanya igihugu n'ibiki n'ibiki. Ico ni icambere. Ica kabiri, hariho ikintu kwamo ubusanga ari des récits ou des narratifs. Muramaze no kuzumva ngaha cane cane ku ma réseaux sociaux, ubwo murazibona no kuri YouTube, abakunda gukurikira via YouTube zishikirizwa n'aba officiels bari mu gihugu. Il y a une répétition obsessionnelle des mêmes récits, d'un même narratif. Baguma bavuga ibintu, des slogans creux, vides, byo gusubiramwo kugira ngo bemeze ibintu batinde babitsindagize mu mutwe, kandi usanga muri ivyo ugiye kuraba neza harimwo ugutera ubwoba. Harimwo aussi muri ibintu by'amasinyi yakwereka yuko société iri sous l'emprise de la peur, de la propagande, culte extraordinaire canke extravagant du chef omniprésent. Mwama mubona ibintu bikogwa byo kugira ngo bashire imbere atari umupresident, n'umuministre kanaka, n'umukuru w'umugambwe kanaka. Donc ugasanga umenga n'abantu ultra puissant, omniprésent, bari partout, kugira ngo babikwiragiza hose. Icanyuma novuga ni vyinshi navyo novuga, reka dushobora dusangira n'ijambo n'abandi. Ni ikintu kijanye n'iterabwoba rero ryo kuvuga, gutera ubwoba na wewe canke n'abandi bavuga ikintu kidatandukanye n'ico umuntu ashaka, bagaca ubwo nyene basimbira ko bakritika canke bashaka guguhoza. Bica bijana n'ibijanye na liberté d'expression, liberté des médias, novuga gute, kwisanzura mu gushikiriza iciyumviro cawe. Ugasanga no munsi umurundi ahari aratinya mikro. Murabizi no ngaho ku mbuga benshi baratinya mikro, baratinya gufata ijambo, atari uko badafite ico bavuga, mugabo ari uko reka jewe nkingira agatwe kanje, reka sini expose, reka sinzovuge hama ngo ndabizire ejo canke hirya y'ejo. Ivyo rero n'amasinye yereka yuko une société est sous l'emprise de la peur, kandi ko uno munsi igihugu kitegezo abarundi hagezwe canke harengeranye yuko dutsinda ubwoba, kugira ngo twikura agasuzuguro k'abashaka kugira nte, kuducamwo ibice no kudusamaza no kudusubiza inyuma. Hama sinari nabivuze, mugabo hacajamwo no kurondera des boucs émissaires. Mwama mubona abantu bama bari attaqué kubera atayindi justement inyishu bafise ku bibazo bihari, baca barondera nk'abantu abangahe bariko barakora ibikorwa nyabikorwa, ibikorwa bishobora gufasha mu buryo buca nk'ubundi, kugira ngo baribo bace bashika la cible, babe bari novuga yego la cible privilégiée de ces attaques. Ibi rero ni ibintu vyerekana yuko il y a des agents bakoreshwa. Narabivuze l'autre fois ndiko ndagira commentaire kuri irya ntuzo bagize hirya y'ejo. Sont c'est même un esprit, je dirais, diabolique. C'est une tactique aussi ancienne que le monde,
divisé pour régner, qui passe par quoi? Le mensonge, la manipulation, la zizanie, la cacophonie, kugira ngo abantu batakare. Yamara abarundi si bijuju, abarundi barazi ubwenge, abarundi barabona, barazi uwuvuga ukuri n'uwubesha, barazi uwuhwihwisha n'uwundi acishira iruhande. Au fur et à mesure n'uwugenda ashaka gutera ibinyoma aragaragara. Burya le temps, umwanya ni wese le bon maître, ugenda ugaragaza uwuri mu kuri n'uwuri mu kinyoma. Nibaza rero ko aba babise ngahanye k'abagwayi bo mu mutwe kakagwi gutya baba bakurikiye ça fait presque umwaka n'inusu canke ibiri, consistance yabo muri narrative n'ivyo bavuga, uno munsi aramaze kumenya ukuri, aramaze kumenya umwonga uhuma n'udahuma. Ntatevye ico ngira ndangize ko arico mvuga ubwa gatatu, nico ico umurundi yokora justement kugira ngo dutsinde buno bwoba tuzi ko buri mu mitima ya benshi, gushika naho umuntu no munsi ari hanze a 10,000 km do Gitega do Bujumbura, usanga atinya no kuvuga. Yagenda muri sala akavuga ati sinovuga on sait jamais, usanga hariho appareils ziriko ziranyarugisha bahava babikwiragiza, ni retrouver dans le trouble. Mugabo ico nashaka kuvuga nuko abarundi ndabasabe cane, ndabatumira kugira nte tureke kwigira utujuju no kwigira abana, turondere amakuru nyayo, tumenye kurondera l'information auprès de sources nyazo. Ntishobora kuba ari peut-être nécessairement les médias classiques tels qu'on les connaît, mais il y a des gens crédibles. Hari abantu soit babigize umwuga canke n'ivyo bakora, bafise amakuru nyayo bashobora gutanga umuco ku bivugwa hirya no hino. Au lieu ko umuntu agenda guspecula akukinga ama stories mu groupe WhatsApp canke imbuga ngurukana mu bumenyi, umuntu arashobora kurondera amakuru auprès de véritables sources, akamenya ukuri, ntasubire kuba victime de la manipulation. Kuko non plus lorsque tu te fais manipuler inshuro zine zitanu, nawe ubifisemo uruhare. Ico ni icambere. Ica kabiri, twige cane cane vuga mbwira nk'abantu yego basomye niko novuga, tugire esprit critique, tu développer notre sens d'esprit critique, ntitujane nyabahururu, ivyo twumva vyose twige faire la part des choses, tumenye vérifier les faits, tumenye gutandukanya icatsi n'ururo, l'info de l'intox, comme ça ntidusubire kuba victime de ces manipulations qui se font à outrance, cane cane no munsi sur les réseaux sociaux. Ica gatatu, tutegerezwa kwanka nico nokwita la simplification binaire. Muramaze kubona bimwe bavuga ngo twebwe contre eux, aba akagwi kaka contre ça. Non, c'est ça justement ce que veut l'ennemi. Nuko il isole les vrais acteurs kugira babe stigmatisés, hama haca haboneka umenga ni ce groupe contre le groupe X. Ça c'est extrêmement dangereux. Dutsinde ubwoba mu kwiga kurengera ivyo bintu, tugire en exerçant cet esprit critique, turengere ivyo bintu vyo kuvuga ngo c'est nous contre eux, ni aba contre abandi, mugabo iyo la simplification igwanywe canke tuyanke. Ica gatatu, ica kane bambe, kugumiza ubucuti, la solidarité, le dialogue malgré la division qui est imposée. Aha je nshaka gushimira cane abantu bose, ari bamwe ngaha mbona, novuga wewe Reynold, novuga Wilson, novuga Ndondeza, novuga Ray, n'abandi qui ont maintenu le feu yo kuguma bakrea des espaces nk'izi d'échange pour aller au-delà de ces tentatives de manipulation. Hari abantu atayindi turufu nimwe bafise atari gucamwo abantu ibice. Mu gucamwo abantu ibice niho bobo baronkera umukate. Ariko umuntu ashaka mu gutsinda ubwoba no mu kumenya ukuri, biratuma umuntu agira arengera novuga la division imposée par l'ennemi, abantu bakiga créer des liens, des ponts, des valeurs z'ubuntu, valeurs de solidarité, valeurs z'ukuri, zo gushira hamwe, zo kwiyumvamo igihugu. Nanibagiye kuvuga na Fokode n'abandi murabazi, abantu ushobora kumviriza au fil du temps ugatahura inzira nziza barimo. Icanyuma nohereza ko nuko nukumenya yuko ubwoba hamwe na propagande nta kindi bitezo bishobora gushikana ko igihugu canke une société atari kuyisambura. Rero natwe nibaza ko turi abantu bazima, bakomeye, bameze neza, bafise amagara yo mu mubiri no mu mutwe, nuko après twabonye n'ibitari bike,
turashobora kuvuga ati comme nous savons que la peur et la propagande sont les ciments des régimes dictatoriaux et autoritaires, bitegerezwa kuba combattu. Biba combattu par quoi? Biba combattu par le dialogue, bigwanywa n'ukuri, abafise ukuri, abashika kuri terrain, abamenyesha makuru, abachercheurs, abaactivistes, abantu qui sont dédiés à la cause. Akaba aribo bahabwa ijambo, akaba aribo baja imbere. Apana ko umuntu avyuka avuye mw'itiro yarose agaca azanga kugura space y'amasaha 5 ngo arafise inkuru ariko aratanga, nta nkuru ariko aratanga, ariko arahuvya, ariko arasubiza inyuma. Rero ntatevye ko mbona n'abariko barasaba amajambo ari benshi, nshaka gusubira gushimira, tuvuge tuti ino teme tuzoyigarukeko, nibaza ko atari space ya nyuma izovuga kuri ikintu c'ubwoba, ko ugiye kuraba ni kigwanisho kizingamitse la société burundaise. Rero maze kumenya ingwara ugwaye uyigira uyivugutira umuti rero ngira tuzovuguta mu minsi iri imbere, tubivuge ko tubigarukane, tutange les clés comment on peut se libérer de l'emprise de la peur, de l'emprise de la manipulation. Donc tubigaruke ko kabiri gatatu n'ivyakeneye guhaba ama space kundwi mpaka ubwoba bushitse, kandi ubwoba buriko burahera, ubwoba buzogenda buhera, kuko nta numwe yavutse ngo abeho mu kugira ubwoba no kugenda atinya no kugenda bunda. Umuntu wese, chaque être humain normal aspire à la liberté. Umuntu wese ntategerezwa kugenda, ntategerezwa kuba ariko arabaho gutinya kuvuga, kwama muri anonyma, utinya gushirako ifoto, utinya kwandika iciyumviro. Ivyo bintu birazingamika, nta buzima burimwo, biheza upfuye. Ariko wiyambura ubwoba, ushikirize ikiri ku mutima, ureke kurengera akarimbo umuntu, ureke gutukana, mugabo wihesha agateka mu gushikiriza ikiri muri wewe, ukivuge utariko urarengera agateka uwundi, utariko urarengera akarimbo uwundi, shikiriza ikiri ku mutima ukivuge, kumbure cofasha. Reka ngarukirize ngaha rero, wakoze. Sinzi abakurikira, ariko turabona tuganira duhanije mu nakoze. Ego, merci beaucoup. Reka umuntu atange ordre y'abakurikira. Hari umuntu yitwa Rey yari yavuze yuko ari ku kazi, yashaka gufata ijambo vyihuta rap aze kwihuta kuko hari ETMFM yashitse mu ba mbere, hari ijambo yarafise ashikiriza. Ariko ku bantu baje kutwumviriza, je vous ai dit, ni igiki uno musi muza kunguka canke ni igiki wohomba mu gihe utoba wumvirije iyi space. Menya neza yuko bajya basoda bose b'abarundi bagiye kugwana muri Kongo, benshi batorotse, harimwo benshi cane, igitigiri kinini cane cahisemwo kuzotaha kubohora igihugu, kandi bafatanye n'abandi barundi bari basanzwe bari muri Kongo. Murundi, reka gusamazwa n'abo bantu baguma bagutuka, bagucisha bugufi ngo izina ryawe ngo uri umurundi canke ngo uri umuhutu canke ngo uri umututsi. Ntukagire ubwoba, mwana w'umurundi. Nuko tubandanye, ijambo ni rya Rey, karibu mushikirize ijambo. Ego Renaud, murakoze kandi abo nciye imbere bambabarire. Bwa mbere pole sana ku bintu numvise biriko biravugwa. Ikintu candugije n'ivyo uvuze, ni ibintu vyiswe ubumwe bw'abarundi. Ni ibintu abantu bagenda bavuga ngo urya n'umuhutu, ngo urya n'umututsi, ngo urya n'umutwa, ngo urya ngo n'umu je ne sais pas quoi. Ico kintu nico kindugije ca mbere. Nagira mbwire abantu bwa mbere na mbere atari abarundi, turabasavye mwegereyo iyo sujet, ntibaraba. Turabasavye ntimusubire kujana nyabahururu muja mu bintu mutazi, mwegereyo iyo sujet. Uburundi twebwe twifuza Uburundi bw'ubumwe, ata muhutu, ata mututsi, ata mutwa. Mwebwe nk'abanyamahanga mugashaka kutubera imbogamizi muri ivyo bintu dushaka twebwe, tuzobacako. I'm firm. This is not a joke.
ibintu vyishe sous region n'amacakubiri. So ntimugende ngo mwite mu bintu mutazi. Message y'abarundi bene wacu, barundikazi, muntu aza kubwira ngo wewe ngo uri umututsi ngo ugwanira abatutsi, muntu aza kukubwira ngo uri umuhutu ugwanira abahutu, muntu aza kubwira ngo uri umutwa ngo uri umuganwa ngo uva muri iyi region, uramwegera kure. Kubera iki? Kubera ivyo bintu ntaho vyadushikanye. Abitwa abatutsi baragiye ku butegetsi, abitwa abahutu baragiye ku butegetsi. Wewe wa mututsi we, wewe wa muhutu waronse iki? Vyagushikanye? Ibi is not a joke. L'idéologie génocidaire iri mu karere, kandi iyi bintu tutabiranduranye n'imizi bizotubera karambaraye. Rero abantu bareke kuza baja mu bintu batazi. Iyo niyo message nagira mvuge. Icya kabiri nagira merezeko, hari wavuze ngo CNDD FDD ngira afise tendance génocidaire. Oya namba, CNDD FDD est génocidaire. Buta, Teza, barishe baratongora, ce sont des génocidaires. Donc un génocidaire au pouvoir, ce qui reste no ko hazoba iyindi génocide. Il faut qu'on arrête ça hakiri kare. Renaud, pole. Abantu bose batukana, pole. Nama ndabivuga misi yose, muntu ugiye kuvuga ikintu tanga des preuves, sinon you are liar like anybody else. Kubesha abantu bose bobikora, ariko mes frères et sœurs, mwirinde kuza murabesha kwejo nejo bundi ibi bintu bizosigara ngaha, ariko hazogira ahantu abantu basubiramwo ivyavuzwe n'ivyo abantu bahubije abandi ivyo bashaka gushikako. Murakoze rero. Okay, merci. Nuko harakurikira ETM FM. Karibu, ijambo ni gwanyu. Yego Reynolds, murakoze kuri iyi space mukoze. Ntabwo turi buvuge byinshi kwa ko abandi bari kugenda babisubiramo. Mu by'ukuri Reynolds, ugire courage, ukomeze, kuko abantu bumva ibyo ukora cyangwa se ibyo uvuga, harimo abantu babiri. Harimo abantu babishima, ariko harimo n'abantu nyine babirwanya kwa ko badashoboye kubikora wenda, cyangwa se kubera ubugome. Numvisha abantu bavuga ngo abarwayi bo mu mutwe, yego, ariko harimo n'ubugome. Kurwanya icyiza, ngenda ndabona birenze kuba uburwayi, harimo n'ubugome. Rero reka mbabaze, twari dusanzwe tumenyereye abasipekututsi b'i Burundi, nibwo twari tumenyereye. None haje n'abasiper AFC M23, kandi batazwi. Mwarabyumviye, hari batazwi, nta muntu bazi, bavuga ngo ntabwo tubazi. Ariko sereka abo ba super AFC batazwi mbabazi, Wazalendo mwabamaze, mumaze kurangiza FDL na Wazalendo kugira ngo mujye gufunga Reynolds. Urugamba mwarurangije, Abazalendo mwabarangije, FDL mwazirangije, abarundi baje gutera Kongo mwabarangije, kugira ngo noneho mugende mufunge Reynolds. Kubera ko Reynolds
afungura space ntaguciriyemo ntiyavuze ko yomfunga ahubwo yavuze ko yonyicisha ivyo birahanwa n'amategeko yarabivuze y'igihugu ca Amerika abamwo ariko yarabivuze ariko akavuga ngo naze ngo tuzamufunga. Umva ikintu yavuze ngo we ngo na guverineri ngo bakora inama yihe umugenera raporo y'ibitutsi byawe mugakora inama se y'ibitutsi byawe niyo inama ukora na guverineri. Ariko si guverineri wakwicarana n'umuntu utukana ibitutsi ni guverineri waheye. Ariko iyo tubivuze hano abantu ntabwo babyumva. Mwumvishe umuntu tuzi umukadre umunyamakuru ukomeye Sugiramire arababwira ngo abo bantu ntabwo tubazi. Nta bantu baje gutesha abantu umutwe hano kuri Twitter ngo barakomeye ngo bafunga umuntu. Ibi bintu Reynold yanze no kubivuga ngo nyine yanze kubasubiza nyine, ariko reka tubabwire nibanazongere Siperitutsi nibo twari tumenyere b'i Burundi. Ibaze umusiperitutsi avuga ko ari umututsi, akavuga ko ari umurefugee, akavuga ko ari umuvictime, akavuga ko yarahunze. Hanyuma aho kugira ngo ajye kurwanya uwatumye ahunga, arimo kurwanya Wilson, akarwanya na Reynold, akarwanya na Teddy, akarwanya na Maison Shalom, akarwanya na bariya bose mwavuze ba Pacifique. None se abatumye uhunga ni Pacifique? Nibo batumye uhunga Burundi? Cyangwa uratubeshya? Ntabwo wahunze, uratubeshya, uri umukozi wabo. Ahubwo mwarimo kuvuga ngo dutange ibimenyetso, ariko si ibimenyetso murashaka ibihe. Ni gute warwanya Maison Shalom, ukarwanya Pacifique, ukarwanya Teddy, ukarwanya Reynold, ukarwanya Wilson, ukavuga ngo nawe ngo uri umuvictime, ngo uri siperitutsi? Ikimenyetso mushaka kumenya ko abantu batumwa na FDLCNDD ni ikihe kindi? Ni ikihe kindi kimenyetso mushaka? Rero Reynold, courage, ibyo ukora abantu. Reynold ni umuntu udafungura space hano mu izina ry'ishyaka cyangwa mu izina rya société civile, ayifungura mu izina rye, ariko abantu bakaza benshi cyane, kubera iki se? Icyo nicyo kibabaza abantu rero. Aho kugira ngo bishime bumve ijwi ry'umuntu uvuga ubumwe, uvuga amahoro, bo barababara. Niriwe mvuga n'abandi amazina muzi hano, batedi n'abandi ibikorwa bakora, umuntu ukibaza uyu muntu yabuze kurwanya Mbonerakure na FDLR, agiye kurwanya Teddy. Rero jewe ntabwo ndi buvuga ibintu byinshi, ni ibintu bibabaje cyane. Burya umujura akeka ko abandi bose ari abajura, cyangwa umuntu bahaye ruswa akeka ko abandi bose bahabwa ruswa. Ngo yatanze, niba ari ngo yahaye amafaranga yahaye amafaranga nde, nta n'isoni mufite ngo umuntu bamuhaye amafaranga kubera ko bayabaha mwebwe mukagira ngo n'abandi barayabaha. Nta soni. Noneho dore n'ukuntu batagira isoni ngo bari muri M23, ngo twebwe dukorana inama na guverineri ngo tuzamufata tumufunge. Nta soni. Mwajye mugira isoni. Ariko abantu bari kugenda barwana intambara amanywa na nijoro, wowe ukavuga ngo uzaza ngo ufunge umuntu ngo umwice, wivugira kuri space. Cyakoze Sugiramire
Sugira Mireye umunsi nzakubona nzaguhobera, wadukoreye umuti, uratubwira ngo abo bantu kuko twebwe twarababwiye, twabwiye aho abantu n'abasazi, aho abantu nta kintu bigeze bakora mu buzima bwabo, nta kintu na kimwe, nta nubwo bagize ishuri, abantu ntibatwumve. Noneho Sugira arababwira ngo ntabwo bazwi. Hanyuma maze ndebe ukuntu bazongera baza hano kuri Space. Ukuntu barabifatiye, umuntu akaza agatuka abantu, mukaza mukamutega amatwi. None se iyo umuntu atuka abantu, mwe mumutega amatwi, munguka iki? Munguka iki mu bitutsi batuka umuntu? Muzi ikintu batukira umuntu ngo kubera ko twavuze team Kositu. Kositu se ntabwo mwamumenye se? Bandondeza bamuvuze kera, Bawiriso bamuvuga kera, ubu ngubu ntimwamumenye se? None se iyo tuvuze Kositu na team Kositu na Super Tutsi ukarakara, ni kuvuga ko nawe uri kumwe nabo. Urarakazwa n'iki se? Umuntu hano uvuga ngo Letutsi ngo nibo banyiri igihugu, ngo nibo banyiri Burundi, ngo Bahutu n'aba esclave, uwo muntu iyo nje hano nkavuga ngo uwo tumwamagana ukarakara, ni kuvuga ko muri kumwe. Nkabaza ikibazo mu Space y'umugabo niba ari Ndoricima. Ndabuza ariko mwebwe ko muvuga ngo muri aba victime, ko muvuga ngo mwahunze Burundi, kuki mwibasira abandi nabo bashaka amahoro y'u Burundi? Kuki mubibasira? Ya. Noneho mba nkojeje agati mu ntozi. Nzi ko ndi kubyira abarundi, hazana abasipere M23 nabo abo bantu barakorana. Aho bantu Sugira Mireye yababwiye ngo ntabwo tubazi. Abo bantu nta kintu bigeze bakora mu buzima. Ngo akorana na guverineri wa Nord Kivu. Mukorana iki? Umuha raporo y'ibitutsi watukanye kuri Twitter. Niki mukorana? Reynolds, reka ndekera ahangaha. Wilson ngo yamaye ngo niba ari madolari angahe, ngo Renore ngo yamaye ngo niba ari madolari 170, ngo ariko nta soni mugira. Murashaka ko natwe twiga gutukana, nibyo mushaka? Murashaka ko natwe tubatuke se tumere nkamwe? Urama amafaranga ngo ngewe mvuge ibyo ndi kuvuga? Ko nabivuze wowe utaramye no kwambara ikabutura. Ibi ngibi mvuga nabivuze wowe sinzi nimba uri no gukambakamba. Nta soni ngo bamaye amafaranga. Ngewe narabamenye, ariko Sugira Mireye yabafashije namwe mwebwe mutemera. Yabafashije ko abo bantu nimbura mukoro, abo bantu baravuga gusa, abo bantu nta kintu bashoboye, mwabamenye. None bazongere bababeshi turebe. Murakoze Reynolds, burije ahantu ndi. Murakoze. Merci. Merci kandi kubona utemonye, kuko nanje barandungikiye audio y'ivyavuzwe. Malheureusement sinari no muri iyo space, kandi Imana inkize ko ntari ndahari. Naco vyari kumarira kwicara. Burya Bibiliya irabuza umuntu yemera Imana kwicara mu nama z'abacokoranye. Ntaco vyari kumarira kwicara mu nama z'abantu bariko barancokora, banacokora abarundi, bacokora ubwoko, bakreya inzankano. Kandi merci bavuze ngo je nahaye ngo amahera ngo uyu mupastori ngahejeje kuvuga Ngo Renore ngo yamaye amahera, ngo Wilson ngo kugira yama ngo mvuge ngo amafaranga. Kositu, Mwumve no, ngo ngewe Bwejeri, uri kuva isi Reynolds. yiwe ya Bwejeri irazwi mu Barundi. Bwejeri birazwi ko yanditse muri site internet yitwa abarundi.org, yari site internet muri presidence y'u Burundi yo kwa Nkurunziza. Bwejeri yandika anonymement, kandi yandika avuga abantu babana muri diaspora, ababeshera ngo bariko bagira amakudeta ngo yo gukura Nkurunziza, ngo yo gukura CNDD-FDD. Donc urumva ko yari umuntu yakorera Nkurunziza, kuko yamubwira ati hari abantu bari hanze bashaka kugukura. Bwejeri we nyene yaranditse communiqué de presse muri 2010
nimba ntihenze murashobora mwese kuyibona kuri Google, nimwandike Thierry Hakizimana hamwe n'izina Bwejeri, muraza kubona communiqué de presse ya Bwejeri yiyemerera ko ari we nyene yitwa Thierry Hakizimana yandika muri abarundi.org. Izo ni preuve ziri garanti, nta umuntu yorinda kuriha umuntu kugira abantu baze kuvuga kuri space, nta n'isoni. Jewe ibintu mpora ngira muri space gusa umuntu agize commentaire nziza abantu bakayishima ndashobora kumusororera, niko jewe meze. Ariko sinshobora guhamagara umuntu ngo uhimbe ibinyoma, kandi si n'ibinyoma Bwejeri yaranditse muri abarundi.org. We nyene d'ailleurs ahora yivugira mu space ko yaga n'abadede n'ibiki. Anyway, reka ndabe ordre y'abakurikirana ukuntu Landry yabampaye. Donc yambwiye ati après ETMFM harakurikira Ndondeza, hama hakurikire Hydro-Québec, hakurikire Barikore Gustave, Mathias Ntwari hamwe na Désiré. Et voilà. Hey, une petite seconde. Ego. Nagomba gupresiza yuko iyi space ari ukubera les gens s'attaquent à quelqu'un avec des arguments ethnisants en semant la haine. Umuntu akakubwira ngo ni waza Goma azogufata. Jewe pour le peu que je sache ndahazi. Nibaza ko ta muntu ashobora kwimplika gouverneur Manzi, vice gouverneur Manzi mu bintu byo kumenasa Ego Teddy, tu as raison, reka nshiremwo iyo audio ariko baratwumva bayumvirize. Hama aussi badashoboye kuyumva iri kuri profile yanje, iri niyo nashize ko hejuru iri pinned. Inge nshire ko bavyumve ntibave bibaza ngo tuvuga umuntu. Yes, icyo ngomba kuvuga nuko quand même le mouvement M23 kuno yiyubatse kuva bunagana gushika ayigeze yagerageje iyo kwiyubaka itavangura itarenganya, igerageza gukurikiza amategeko uravye Bahati nsanga uravye Manzi uravye nyere bakora. Moi je les connais directement. K'umuntu aza kiyadukiza ngo wewe ngo azogufata ngo cyangwa azogufungisha cyangwa azokugirira nabi ku izina ryabo ntibikunda. Donc je nagomba kuyipresiza, ndabazi, ntabwo ndiko ndamwagiriza mugabo ntihagire umuntu yitwaza parce que nukonona izina rya Muguma. Wiringoma yarayishwe yicwa na leta kubera ihohotera abantu ibasibura physiquement. Abari condamné à mort ni benshi, amakanika baramwishe bamwicisha drone, Afande Castro baramwishe, ubisha Afande Wiringoma. Aba nabo bimbura kimazi ngo barondera rey. Kandi wowe ugira space kugira ngo urabe ibibazo by'i Burundi en plus bitari n'ivyo muri Congo. So ico ngomba kuvuga nuko c'est pas acceptable. On peut pas laisser passer. Jewe aranyatase personnellement ngo yavuze textuellement ngo ntazosubira kubonana ngo na Afande Makenga. Makenga umubona ubishaka cyangwa niba kubona agukeneye niba kurondera comme si wari watanga urusha kwa Makenga. Kandi jewe sindamuzi, nta mpene twasangiye, nta nyana twaragiranye. I want to say these people harimwe abantu bariho na Bujumbura kugira bakreye kakofoni, induru, inzango mu bantu. Nimute target. Jewe iyo mvuze ntingiye muri reportage ndagenda haba ku mupaka, nari ku mupaka wa Uvira nasohokanye n'abasoda banyuma bavuyeyo. Nibasubirayo nzosubirayo kandi bazosubirayo. Nibagenda Baraka nzogenda Baraka. N'abantu atacu bakora, atacu bamaze, batarinda, batagwana. Sino natanga detail ivyo bavuga vya ambushe, gutembera mu ijoro saa moya 1h du matin muri hanze mukagwa muri ambushe mukayivamwe mukabandanya. N'abantu abo bantu bavuga ntibazi n'ivyo bavuga, ntibazi n'ahantu hariho, ntibazi impamvu. Jewe akazi kanje ni image ni memoire, ni kugira ngo ibintu ntibize vyibagirane parce que n'abantu bariko baribohora kugira abantu bose babeho, abantu babeho bangana, abafurero, abahavu, ababembe, abaki, abanyamurenge,
abatutsi abahutu abantu bose bashobore kubana. C'est pour ça que les gens se battent, c'est pour ça que moi je me bats et je fais les images. Ko nzi kubikora ndagenda. Abo bandi ataco bamaze bimbura kimazi niko nabise au début. Batashobora no kurinda kuja gushira ukuguru kuri terrain kuduga mu minembwe canke kumanuka canke kuja mu Buvira ata n'umusirikare ahari uri wenyene kuri terrain. Akaba ariyo baza gutuka abantu bagira space bagerageza kugira ngo baganire batore solution. Donc nibareke nta bwoba buriho, nta muntu muzopfungisha, nta muntu muzofatisha, nta n'ububasha mubifitiye kandi nimureke afande Manzi, namwita afande Manzi kuko ubu ni afande. Ntimusubire kumutukisha mumushira muri ibi bintu vya reye akora ubuzima bwiwe, akora business, akongera agafasha mu bibazo twe dufise i Burundi. Abarundi bariko baje kwica abanyekongo, abarundi bari muri operation ethnique, bari muri blocus yo mu Minembwe, reye ariko aragwana ugacuza wowe ugacibumenasa. Est-ce que ntuhembwa na leta y'u Burundi? Jewe narihoreye barankuse bantera ubwoba, ushobora kuntera ubwoba uhereye hehe? Kwiyongiye muri Kongo nta gutelefone kandi wihenze ukanyegera wogira ibibazo wowe nyene. So ariko rero bamureke, rero ni petit frère kuri jewe please. Kandi bareke no gutuka abantu b'iwacu no gutuka batama, abantu bagwanye, abantu bari mu buhungiro, abantu biyugunganya kugira ngo twe dushobore natwe kuzotaha umunsi umwe. Leta y'u Burundi yarungitse ingabo zose kuja kwica abanyamurenge mu Minembwe, bakaja ko bakatangura kwagiza abantu ngo uyu ni leta tabara, uyu ni giki utigeze ujamo. So it is about dignity. Je gituma nagomba kugira statement parce que c'est pas supportable. Bantu ndi bari sérieux, ndabivuze iyi space n'abiri enregistré bizoja habona, mugabo ndi bashobora kubandanya bamenasa n'abantu bazima mu mutwe. Tugumana ibijuju bivuga ngo abahutu barabaye esclave, abatutsi baribi. Hari abahutu twahunganye benshi, hari abahutu muri Masisi je nasanzeyo bagwanye na Nyatura kugira bakingira abatutsi. J'ai les interviews. Et l'armée révolutionnaire, c'est une armée révolutionnaire, elle n'est pas ethnique. Harimo abahavu, harimo abahunde, harimo abatutsi, harimo abahutu, harimo ubwoko bwose. Uri ngoma yaraye atanze amaraso yiwe yari mu Congo. Et puis des bouilloules viennent encore qualifier des gens de Tutsi. Uri ngoma yishwe na drone qui coûte 7 millions de dollars. Un ingaraphone qui a décidé de lutter contre la discrimination ethnique. Umuntu agacaza akabwira Renoze ibereye iwe uzo gupfungisha kubera uri ubwoko ubu. Mvuze abafande ukuntu bagenda n'ubwoko bwabo, ababyamungu bande n'abatutsi bose, ushobora gukarifya umuntu nk'umuhutu gute? It's a revolution which is going on. It's not attacking Ray. Ray, nous, mon père de famille, il est qui donne 1 heure ou 2 heures par semaine. Kugira ngo ntituzimangane mu mutwe umuntu agacaguruka akamuha ubwoko akamutuka akongera akavuga ngo yahaye amafaranga naka na naka yo yamuha yogira gute? Jewe duhuye nta micupa idusangira cyangwa nkari muha jewe. So it is jewe bon, je suis de la société civile burundaise. Moi, je n'ai pas de gants, moi je porte pas de cravate. Je porte pas de cravate, je ne rigole pas. Ivyo bintu bibwirizwa guhagarara. Hauwezi kusema kabila ya mtu kwenye uwanja. Watoto wako kabila zote, kabila tofauti. Ubivuze wakubitwa inkoni zazo zidasanzwe. So it's not possible that someone pretend to belong to the movement. The movement, me, I've been with the movement. Ntabwo ndi umukongomani niba ama passport nzoyifata. Mugabo I've been with the movement. Nta bwoko bubamwo.
ivyo bintu abo bantu babizanye baza batukana baza babivangamwo n'ivya Bujumbura n'amafaranga y'i Bujumbura je batanguye kumbaza ivya rede ndavuga nti ntavyo nzi bicika problem I don't know and one day I will know maybe mugabo for the moment I don't know ariko rede ni bamureke ni umwana yakuze yabaye umugabo yabaye umupapa kandi afata umwanya wiwe kugira ngo avuge ibibazo vyo mu karere kandi adashidikanya donc I came for him not for me. Thanks a lot for the support, Teddy. Merci Okay. beaucoup. Reka duhe ijambo Ndondeza. Je pense niwe yakurikira après ETM. Harakurikira Hydro-Québec. Hama hakurikire Barikore Gustave na Ntwari Mathias hamwe na Désiré. Tugerageze ku pardon, banyandike liste nshasha. Ndondeza, Ntwari Mathias, Désiré. Yes. Muranyumva? Yego turakumva. Karibu Ndondeza. Yambo cane, yambo gose, reno siku Yambu. mingi, siku mingi, afere zaragutwaye, n'amastrese, afere zarantwaye, abatipe b'ababona bariko baza ngaho kukuvuga, barahunze. ahubwo baragahora barakuvuga ugaruke wajahe ubundi bwo. Probleme rega uhoze baca bibaza ngo batsinze. Unavuze ngira bazoca babigira na victoire. Urabona rero ngo twavuze ngo anyway, no baragahora barakuvuga rero. Hinge gato Pamela imbere yo kuvuga, hinge mvuga ikintu kimwe, ico ngira ndakivuge ku gatwe kanje. Abo bantu bakunda kunyita Rede Tabara. Ngira ndababwire yuko ntariwe, ariko yuko Rede Tabara iriko irakora kugira dutahe. Nibavyumve neza. Ica kabiri, ivya 2018 si vy'uno musi, barabizi neza ko ivya 2018 atari vy'uno musi, kandi bavyumve. Nimba bica bibaha occasion yo kuvuga ngo murumva ngo twari twagize neza ku mwanka ngo kubera muri Rede Tabara, oya mwanyanse kuko mwarungitswe n'umurundi kunyanka. Iyo groupe y'abo barundi turayizi, turazi utwara abo bantu, kandi uwo muntu abatwara sugira dutahane vuba ejo canke hirya y'ejo. Bakorera CNDD-FDD, bahora bajya amahera ya Bunyoni, ubu bajya amahera ya Reveria.